Ndabaramukije bakunzi ibi biganiro vy'ijwi ry'ugwaruka kaze mu kiganiro warubizi. Warubizi ni ikiganiro kibafasha kumenya ibikorwa vy'iterambere biba biriko birabera aho uherereye ariko ugasanga ntavyo wari bwamenye. Warubizi rero caje kugira umenye ivyiza biri aho uherereye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Neza na neza turi ku mugwa mukuru w'intara nziza ya Cibitoke komine Rugombo muri zone Cibitoke umutumba wa Cibitoke kw'ikaburimbo aho bita kugindwi. Twagendeye koperative Galerie des Beaux-Arts aho iyo koperative igizwe n'ugwaruka rukora ibintu vy'ubuhinga bujanye no gucapa, gusohora impapuro zitandukanye, ivyo bita impression, gukora ama affiche manini, ama pancarte, ibidodo, gusiga amarangi ku mazu no ku bintu. Eka ubwo gwaruka rurakora vyinshi bitandukanye bijanye na imprimerie. Uwuserukira iyo koperative Galerie des Beaux-Arts niyo nkuru Steve aratwiganira vyinshi bijanye n'umwuga wabo bakora. Ego murakoze cyane. Mbo akazina kanje banyita niyo nkuru Steve. Abasanzwe nkora umwuga wo gucapa. Ngabo so gucapa gusa urimo ibintu byinshi. Ubu twaravyaguye harimo nico bitwa imprimerie. Muri make dukora ibintu biri marke ya imprimerie, kwandika ku bintu bitandukanye. Ego tukaba dukorera ngaha nyene mu Cibitoki centre. Ngo barafise amamashini atandukanye ayo gushirako ibicapo canke ivyandiko ku mpuzu eka n'ibindi vyinshi. Reka tumukurikirane. Muri byo bijanye na imprimerie dukora ibintu bijanye no kwandika ku mpapuro zisanzwe zifise amaforoma manini nk'impapuro twokwita amaatruwa n'ayarenga nk'uko musanzwe mubibona. Murabona ko twandika ku bintu ku mpuzu, murazibona. Murabona ko dufise amamashini ashobora kuimprima amaforoma manini abantu batamenyereye. Ego hani n'ivyo bijanye, murabona n'amatablo yo gucapa, byose turabikora. Steve yatanguye ari umwe ariko ubu bakaba bashika 12. Hari abaja kuri tele hamwe n'abasigara aho bakorera. Ego akazi nagatanguye ndi umwe mugabo ubu dukora turi abantu bashika 12. Naho bamwe gusa bataba bahari mugabo bari kuri tele n'abantu bashika 5. Ngo batanguye abakiriya bataramenyera ariko ubu ngo ababitura batanguye kuza ku bwinshi. Ngo kandi barakora ibintu abantu canke amashirahamwe atandukanye bakenera. Batanguye babimenyera kuko abantu ntibashobora kumenyera ikintu batabonye. Uko twatanguye naho bigeze uno munsi siko biri. Ubu turabona ko bariko baramenyera buke buke. Ego ko ari nk'ivyo bakoresha Bujumbura ubu babona ngaha dufise baca batubaza ko tubikora tukaca tubibakorera kandi tukabibakorera neza. Ubu bariko bagenda babimenyera buke buke. Abakiriya bacu novuga nti dukorana n'abantu benshi. Nk'akaruriro amashure turakorana mu bintu bijanye no kubandikira ku ma uniforme, turabashira kajya amarogo yabo. Tukanakora n'ibidodo nyene bivyo ku mpapuro. Abandi bakiriya dufise ama hopitale turakorana muri bijanye no kwandika ku bitabo bifise bimwe muhora mubona binini batarize impapuro zisanzwe. Ego hanyuma abadandaza nabo nyene turakorana ku bijanye n'amafacturier, turabakorera amafacturier asanzwe ari ku mwanya ya OBR. Novuga nti abantu bose turabakorera kuko n'ama entreprise amwamwe turayafasha kugira aronke ico sinumva uko no kivuga mu Kirundi. Ibidodo turabakorera bijanye n'ibidodo kugira amarogo kugira ikintu cabo batangure gifise ikibiranga. Nk'ama koperative turashobora kuyafasha mu bijanye no kubandikira ku mpuzu zabo bagomba gushirako vya vyandiko biranga koperative canke izina rya koperative, turabikora cyane. Hanyuma mu bijanye n'amafoto turoza amafoto n'abakeneye aya mafoto y'ama passport turayakora. Ifoto ndende turazikora. Eka turashobora no kuimprima ku maforoma maremare naho yogomba nk'imetero 2 turashobora kuzimprima tukabikorera umuntu. Turakora n'ibintu bijanye no gushira amafoto nk'abantu babuze ababo, turashobora gushira ifoto ku ikaro ikaza ari bimwe nyene originale. Turashobora gukora amapankarite
y'uburyo butandukanye, pankarite z'amaboko canke dukoresheje ico bitwa blende, amwe usanga pankarite iriko otokora mugabo akaba nini. Ego turakora ibintu byinshi, aho byoshoboka bozoshika ngaha mu Cibitoki bakatubaza. Umuntu akora umwuga kugira umugaburire, uwo mwuga bakora niwo ubabeshejeho. Uyu mwuga dukora dufitiye akamaro kanini. Mu bisanzwe umuntu akora kugira abeho hanyuma akaniteza imbere. Umwuga usanzwe ari wo utugaburira, usanzwe ari wo dufasha mu bijanye no kwibeshaho. Bagenzi banje turi kumwe rero novuga nti kuko nabo barafise ico babwirizwa kuronka ukwezi guheze, urumva uradutunze mu buryo dusanzwe turimwo aho tubaye. Ngo barituye ikigo ca BIJE kijejwe gufasha ugwaruka mu kurusahiriza kubijanye n'umutahe kugira ibikorwa vy'ugwaruka bitere bije imbere. Ibi twarituye ikigo twovuga ni BIJE, ni banki y'abajene. Nico gituma navuza nti turafise ibikoresho byinshi kandi bikora ibintu bikomeye, mugo mu Cibitoke abantu benshi ntibarabimenya, kuko nk'ubutumubwiye yuko twemprima kuri bashe aca yumva wogera ngo bikorerwa Bujumbura ntibikorerwa ngaha. Tumubwiye ko twemprima kuri karo aca yumva wogera ngo bikorerwa Bujumbura ntibikorerwa ngaha. Umweretse uburyo dushobora gukora ikintu ntabyemera. Muri make twararose y'amafaranga make ashobora kudufasha. Ni nkuko iyi vision nayo nyene dufise, mu nyuma turishe tuzogura n'ibindi bikoresho nababwiye tubura kugira dushike nyene aho twumva dukeneye. Nubwo biruko intambamyi zozo zirahari, kuko hari abakoresha ibintu ntibaze kubigombora bakabiheberayo, ivyo bikaba biri mu bibateza uruhombo. Ikindi nuko bagikeneye ibikoresho biri ku rugero bipfuza gushikako. Intambamyi zirahari kandi si nkeyi. Intambamyi za mbere turashobora gukorera umukiriya ikintu ugasanga turagikoze mugabo ntaje kugitora, ko urabona ko umuntu ashobora kukubwira ati nkorera ikintu par telefone, urakorera umuntu ikintu mwavuganye kacu usanga ntaje kugitora. Yindi ntambamye muri make naho dukora usanga ibikoresho dukoresha usanga bidakwiye, ntabwo biri ku rugero twifuza. Hama ikindi ntambamye nena nazivuze kare, ntabwo turamenyekana gose, turakora ibintu byinshi mugabo abantu ntibabizi. Steve arangiza atera akamo urundi gwaruka guhaguruka rukiteza imbere. Ikindi ahamagarira abene gihugu bo mu ntara Cibitoke kudasesagura amatike baje gukoresha ibikorwa vyabo kure, kuko ubu koperative Galerie des Beaux-Arts yabegereye. Kamo notera bariko baratwumviriza, bwa mbere na mbere notera kamo gwaruka. Ugwaruka gwa kino gihe hari ugwaruka usanga rufise ivyiyumviro novuga biri nyuma, aho bashobora guheza amashuri bakiyumvira yuko mpaka kugira babeho leta ari izobaha akazi. Novuga ni ugwaruka ni dukura amaboko mu mpuzu dukore, ubuzi burahari. Iyo umuntu amaze kuyumvira umugambi nkuko mwabivuze, ari ibigo bimwe amabije za payeje n'ayandi bishobora gufasha urugwaruka kugira imigambi yabo ikunde. Kandi kamo notera ni kubakiriya bacu canke ababaguza tunga dufise bakoresha ibintu bitandukanye. Novuga nti ubu aho bigeze bomenya yuko ngaha mu Cibitoki iyi imprimeri dukoreramwo ishobora kubafasha ku bintu byose bijanye na imprimeri. Bakareka kuza baronona amafaranga bamanuka Bujumbura barenza ko amatike, kandi ibyo bagiye kurondera Bujumbura natwebwe ngaha mu Cibitoki tubikora. Bareke gukengera iby'iwabo. Muri make turabikora kandi tubikora neza. Reka novuga n'abantu bose bakora ibintu, iyo bumvise yuko hari umuntu akora ikintu mu ntara basa bakorera baraba ibyo akora uko bimeze imbere yuko baja ahandi. Bakunze muri koma dukurikirana, ni vyiza ko dukunda ivy'iwacu tugateza imbere abatwegereye, kuko ivyo umuntu akorera hafi yawe menya ko ari terambere kuri twese. Nubwo utayibonesha amaso, gutera imbere k'umuntu mubana na wewe iterambere riragushikira.
aha niho tugarukije ikiganiro cacu wari ubizi. Woba nawe ukeneye kumenyesha abari aho uherereye ibikorwa vyawe ubicishije mu kiganiro wari ubizi, twandikire muri commentaire y'ico kiganiro canke wakure kuri 39 ubusa 79 amajana 337. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwaduteze yompi, twongera kubahamagarira kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu tuba twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.